ubwa mbere nivyo haciye imyaka 62 n'ibiri umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe. Rwagasore ikintu ca mbere yipfuza ubwa mbere akirondera intahe yo kwikukira, ubwa mbere yagomba gukura abarundi mu buja bw'abakoroni. Murazi yuko mu mwaka w'1903 aho umwami Mwezi Gisabo yasinye amasezerano n'Abadagi, abarundi twaciye dutakaza ubwigenge bw'igihugu. Intumbero rero ya mbere umuganwa Rudoviko Rwagasore yiyumvira ubwa mbere wari kugira ngo akura abarundi mu gasuzuguro, hanyuma abarundi bitunganiriza ivy'igihugu, abarundi bashobore kuja mu gisirikare ari bagitwara, abarundi bashobore kwitwarira ivy'inzego z'igihugu. Ariko rero Rwagasore akavuga ati yari yipfuza ko abarundi bwa mbere bava mu bukene, hanyuma imbere indoto yiwe yavuga yuko azobona yuko iki gihugu cacu cateye imbere mu gihe azobona ko ari igihugu gihimbaye kandi giteye imbere. Ariko Rwagasore abantu benshi ibyo bamenya nuko mu vyo yipfuza igihugu kirimwo ubumwe, kirimwo amahoro, kirimwo iterambere kuri bose, gifise imigenderanire myiza n'ayandi makungu, ariko kandi igihugu giteye imbere. Rwagasore ntiyabishitseko kuko murazi ko inyuma y'imisi gusa 25 dutsinze amatora n'intahe yo kwikukira tutarayironka baciye bamugandagura. Ivyaciye bikurikira rero byaratumye ivyo Rwagasore yipfuza abarundi tubishikako, kuko abarundi murazi ko inyuma yiwe abagiye baramusubirira batashoboye vy'ukuri gushika neza ko yipfuza, kuko haraciye habaho ubwicanyi bwinshi. 61 urumva baramwishe, 69 abantu barasubiranamwo, umugambwe wiwe uracanamwo, abarundi barapfa gushika 72 gushika abantu bapfa ku bwinshi bazira ubwoko bwabo. Hanyuma rero abandi barahunga, kuko mu gihe ca Rwagasore 61 nta impunzi zariho, abantu barahunga. Murumva yuko icipfuzo Rwagasore yarondera cahuye n'ibibazo. Ikindi naco twokwemeza nuko vy'ukuri intahe yo kwikukira uko vyagenze kose abazungu bagomba kuduhungabanya, kuko abamwishe bavuga bati reka tumugandagure, abarundi turazi yuko ari abantu bakiri inyuma bazoca basimbiranirako bicane, abo mu migambwe y'ico gihe PDC, Iprona, za PP bamarane. Ariko umwami nabo bari kumwe b'ico gihe baratuma abarundi dushika ku ntahe yo kwikukira. Intare rero yo kwikukira yama ikeneye kwibungabungwa no kuronka ubwigenge mu vy'ubutunzi. Abarundi rero kubera intambara twagiye turacamwo, uko imyaka 10 haciye abantu baca bicana abandi bahunga, igihugu nticateye imbere ku buryo umuganwa Rudoviko Rwagasore ico yipfuza kiri. Ariko ndiko ndabona ko amahoro ariko araza. Ubu abarundi kuva aho dutanguriye hakaba amasezerano y'Arusha, amasezerano yo guhagararika intambara akaza, hanyuma imigwi yagwaniga ikaza mu gihugu igacikamwo umugambwe, hanyuma tugatangura amatora. Guhera mu 2005 urabona ko abantu abariko baramenyera amatora. Ubu rero umurindi ukomeye wo kugwana no kugwana n'intahe yo kwikukira mu vy'ubutunzi. Burya umuntu agusumvye ivy'ubutunzi agomba kugira ya makungu, agomba ashaka ko atugaba akatuganza aciye mu vy'ubutunzi. Nico gituma twebwe dufatiye ku civugo c'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi avuga yuko umunwa wose woronka ico ufungura, umufuko ukaronka amafaranga, aho tuzoca vy'ukuri igihugu abantu bige no gukura rero amaboko mu mpuzu. Ku kibazo rero mwari mwamumbajije ati mbega twarahashitse ntiturahashika ko aho Rwagasore yipfuza ni indoto. Ariko abarundi dukomeje amahoro n'umutekano, ivyaducanishijemwo vy'amoko, vy'intara, vy'imigambwe, abantu bagapfa imigambwe, ivyo tukabirengera tukabona ko turi abarundi, intahe yo kwikukira tuzoba turiko turayibungabunga. Rero tuyibungabungisha amahoro, tuyibungabungisha ibikorwa vy'iterambere, tuyishigikize urukundo no gushigikirana mu gihugu, kuko umwansi w'igihugu nta handi aca mw'ivyo bihengeri ababona. Nico gituma
uwo munsi ari uwo kuzirikana vy'ukuri ko hariho abarundi ba mbere bitanze batagira ubwoba bataravye igitsure c'abanyamahanga bakavuga ngo iki gihugu cy'u Burundi kandi dutegerezwa kugihagararira. Ikindi je nkunda kubona kuri kwa Gasore nuko yarugwaruka. Kwa Gasore ntiyari umutama. Kwa Gasore yarondeye intahe kwikukira ku myaka 29. Ivyo rero vyo kugwaruka inyigisho yo gutahura ko igihugu batorindira ngo kibi c'abatama ahubwo ni igihugu cabo kuva kivuka ukagikunda ukagikorera. Raba umuntu w'imyaka 29 duhaye intahe kwikwira tukamwivuga none twebwe ugwaruka cyangwa ugwaruka guno munsi rwicaye rurindiriye iki nuko harimo ingabirano zikomeye muri bo zishobora gutuma iki gihugu ciwacu ubu naho intahe kwikukira mu vy'ubutunzi tubushikako bivuye kuri bo. Cyo gituma ugwaruka rumutahe ukomeye ku gihugu batoguma baryamye ingabirano Imana yabahaye ziri muri bo mu gihe cabo nabo nyene tuzobivuge tuvuga duti aba nabo mu gihe cabo baratejeje imbere igihugu barazana ubuhinga. Rero igikomeye nuko twogwanya nko kumukuru w'igihugu ariko arabigira haza ubutungane burashigikira nayo kwikukira tugwanye ibiturire tugwanye kunyozinyeza itunga ry'igihugu. Nukuri sinyekeranya ko ivyo umukuru w'igihugu ariko arakora vyoshika mu buzima bw'igihugu igihugu kizoca gihaguruka kiyagira indi ntambwe mu vyo kugwanira intahe kwikukira mu vy'ubutunzi. Rero umugana wa Rudoviko kwa Gasore tuguma tumuzirikana kw'ivyo yiyumviriye. Ubu rero natwe abariho no munsi nibabikore kuko yavuga ati amashuri yavuga ati ubuzima bw'igihugu imigenderanire n'ayandi makungu dushinga icumu mu mashinga kuko iyo tumaze iminsi tubanagendera kugendera makungu ijwi ry'u Burundi rikamenyekana tugafasha kugira ngo mu makungu bamenye ko igihugu cy'u Burundi gifise aho gishika. Rero ingorane ziracariho kuko abantu bacidoga ubushomeri ubukene n'intambara leta ziza kugwana za buri munsi. Tukiyumvira yuko uno munsi tutoguma gusa twidoga ngo mbega vyogenda gute ariko umuntu wese yokora kugira ngo ubuzima bw'igihugu dutere irindi semo yotuma intahe kwikukira twaronse mu vya politike itaduca mu myanya y'intoke ahubwo igakomera biciye mu vy'ubutunzi kuko igihugu nicaguma gikenye mu vy'ubutunzi abandi dusaba imfashanyo bazoduha za mfashanyo bavuga bati turaguha imfashanyo ariko dushaka ko mwemera babagabo barongorana n'abandi. Turaguha imfashanyo dushaka abagore babana n'abandi. Turaguha imfashanyo abari imfashanyo z'agasuzuguro mbi. Izo rero nizotuma kwikukira mu mico n'imigenzo y'abarundi bishinga imizi. Ni ngombwa rero ngo mu vy'ubutunzi abarundi tugabe twigarurire nibaza ko imbono y'umukuru w'igihugu 2040 2060 iri mu nzira yo dufasha igihe abarundi bose babitahura gukomera mu vy'ubutunzi kugira intahe kwikukira izokomere kandi igire ifatiro mu barundi. Rero intambara yo kugwana mu vy'ubutunzi racariho ariko tubandanye tumbatira umutekano amahoro kugira ngo indoto umuganwa Rudoviko yavuga ati nifuza igihugu giteye imbere kandi gihimbaye tuzoyishikeko.